mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Yego none rero turashimiye Imana kuba hano no munsi. Kandi turi hano abakozi b'Imana babizi baturekuye baradutuma n'intasho muzakire mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. None rero dusoma ijambo ry'Imana hariya mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo igice n'indwi. Dusome duhereye ku murongo wa 21. Turagira hariya hepfo mu 27. Dusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo umuntu wese amvumereza ati mwami mwami siwe azokwinjira mu bwami bwo mu ijuru atari uko ibyo data wo mu ijuru agomba. Benshi bazobwira kuri wa munsi ngo mwami mwami ntitwavugishwa n'Imana mu izina ryawe, ntitwasenga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakora ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Niho nzobajinjiburira ntaho nigeze mbamenya, mviraho mwabakora ibizirano. Uwumva ayo majambo yanje wese akayakora asa n'umuntu w'ubwenge yubatse inzu yiwe ku rutare. Isegenya iragwa, inkukura iratwaza, igihuhuta kirahuhuta, bisurira kuri nyanzu ntiyagwa kuko yari imase ku rutare. Ariko uwumva aya majambo yanje wese ntayakore asa n'umuntu w'imburabwenge yubatse inzu yiwe ku musenyi. Isegenya iragwa, inkukura iratwaza, igihuhuta kirahuhuta, bisurira kuri nyanzu irasenyuka, kandi isenyanya ryayo riba irikomeye. Umwami Yesu natugirire neza. Amen. Mana yo mu ijuru urakoze kuri hano kandi urakoze kuri kuravuga. Haleluya. Uratumanyagurira ijambo umuntu wese agire ikintu atwara kuko twaje kurondera wewe. Utugirire neza uduhezagire. Mana wamaze kuduhezagire, ushishikare uduhezagire. Umuntu wese azava hano avuga nka Filipo avuga ati nabonye Yesu. Haleluya. Umuntu wese akubona mace muri iri jambo akubone, utarakubona kuko umaze kwivuga kenshi aze kukubona muri aka kanya kari imbere muri iri jambo ryawe ryiza. Urakoze kumvise gusenga kwacu Mana, mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti niho dusenze. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Somye amajambo menshi ariko ijambo Imana yandumye kuri mwebwe hano Nyambuye rivuga ngo umuntu wese muri mwebwe ngo akwiye kugira agakiza kimbitse. Kagize gute? Kimbitse. Agakiza kagize gute? Kimbitse. Najye Yesu naritawe neza ariko ngira ngo bivuye mu kuyimba. Yesu nashimye. Agakiza kagize kimbitse. Mwubaka hano urabona mwarindi kugira ngo muronke ahantu hatabye gutya hateze. Umuntu wese aca yibona ariko ari Yesu nashimye. Ego
agakiza kameze gute? Yesu nashimwe. Kimbitse. Hano Bibiri duhaye akarorero k'umuntu yubaka inzu. Kandi ngo yubaka ahantu hagumye kuruta. Ategerezwa kwimba. Yesu nashimwe. Iduhaye uturero tw'abantu babiri, umwe yaciye yubaka atarinze kwimba. Ayishinga ku musenyi. Kandi isengerana ryayo ngo ryabaye rikomeye. Yesu nashimwe. Ngo imvura yaraguye, ibihuhuta n'imiyaga biraza. Ngo hanyuma rero mu iyo nzu kubera yubatse ku rutare ngo yagumye ihagaze. Ego ngaha harakenewe abakizwa bazoguma bagize bate? Bahagaze. Kandi abazoguma bahagaze ni abantu babise agakiza kameze gute? Kimbitse. Yesu nadufashe. Agakiza kimbitse. Murabona hajya n'ibiti. Hari igiti usanga gifise imizi irandarara idashika itimba gose. Ikigomba ahantu horoshe hagufi ntaje kujya. Kandi iyo umuyaga uvuze basi usanga cyaguye hasi. Ariko igiti gifise imizi gize yimbitse ishinze rwose hariya naho umuyaga uza uracako kikinga gatoya hanyuma kubyuka. Yesu nashimwe. Amen. Akimukiza rero afise imizi igera hehe ashinze neza mu ijambo ry'Imana. Yesu natugire neza. Ashinze neza. Umuntu yavuze ngo kwizera kwacu kugize ngo kurahane pego kubera gushinze gushinze ku ijambo ry'Imana. Hafi y'abantu bafise agakiza gashinze neza ku ijambo ry'Imana. Yesu natugire neza. Urabona dutanze n'uturorero, turatanga uturorero dukeyi gusa. Turabona umuntu yitwa Simeyoni. Simeyoni yari afise agakiza kagize kimbitse. Abantu rero bafise agakiza kimbitse bazorinda basaza bagitotahaye. Kandi agakiza kabo karimbitse gashinzwe neza ijambo ry'Imana. Yaravuga ngo reka turasoma ni hariya Luka dusome gatoyi tugaruka twasoma kenshi cyane kuko no kwibukanya. Dusome hariya Luka 2 umurongo wa 25. Dusome mu izina rya Yesu. Kandi muri Yerusalemu hari umuntu yitwa Simeyoni. Uyu yari umuntu agororotse kandi yubaha Imana. Yaroreye uguhumurizwa kwa Isirayeli. Mwemu yera yari kuri we. Yari yarabwiwe na mwemu yera yuko atazopfa atarabona Kristo w'Umwami Imana. Ajana na mwemu mu rusengero. Ababyeyi bajanye uwo mwana Yesu ngo bamugenze nk'uko umugenzo w'ibyagezwe wari uri. Tuhandaye ntacyo aramwakira aramukikira ashima Imana ati data muto none urasezeye umusabyi wawe iki amahoro kuko wavuze. Yesu natugirire neza. Amen. Turabonye uyu muntu Simeyoni yari afise agakiza kimbitse. Yarubaha Imana. Abafise agakiza rero kimbitse barubaha Imana kweli kandi baragororoka. Abo baratungana rwose kandi barinda cyane icyose barinda kweli. Yesu nashimwe. Kandi abo mwemu yera acaza kuri aba bafise ikimenyetso icyo birabaza. Yesu nashimwe. Mbega hano nyambuye Imana irabazi cyane ndibazi. Amen.
Yesu nashimwe. Iraza amarira yanyu. Niba ubwitodokera bimenye. Yesu nashimwe. Rero yagomba abantu hano Nyambuye bafise agakiza kimbitse, kandi abo naho abandi bogenda, naho kibihuta, naho cy'intambara, naho cy'ubukene, naho cy'icyo cyose, abo bantu bazoguma bashishikara. Yesu nashimwe. Simeyoni rero araruha arasaza. Hari umuntu arinda asaza akangana nguku kwanje. Aje ntabera abonye byinshi. Aje ntabera arwanya intambara zitarinda. Yesu nashimwe. Mbega ntihari ababivamo. Umututse byonye n'agaceri ati bashize ngo ari iki. Usanga bakitwa batukana. Ibi bintu by'agakitagenda bivuye. Bayi agaceri heno. Yesu natwende. Uwo ntabafise agakita kagiteye. Kimbitse. Imana idufashe cyane. Simeyoni rero ngo mpwemu yera yari kuri, kandi ngo mpwemu yera hari ikintu yari yaramubwiye. Yari yaramubwiye ati wewe ntuzopfa. Erega hari umuntu ahura n'ibibazo agatibasha ati ndapfuye burema. Basi ahantu ndapfuye ndanda. Isaha yanjye. Ivyo bakorera Imana byahetse. Eliya ntiyabyisabe. None yaciye apfa. Mose ntiyabyisabe. None yaciye apfa. Era gupfa ni programme y'Imana. Wewe ukwiye kugira agakiza kagize gute? Kimbitse. Kandi abo bantu Imana irabazi. Imana ivuga ngo uhoraho araza biwe. Yesu natugire neza. Imana irabazi. Umuntu niye yiyeza kitandukanye n'ibyo, azoba igikoresho cyayo cejejwe cyatunganira gukora igikorwa cyose. Yesu nadufashe cyane. Hanyuma rero twobibandanya, ariko hari hepfo acavuga ngo hari n'umuntu undi yitwa Ana. Uwo ngo yagize mariage, ngo acamarana n'umugabo wiwe imyaka igana. Yesu nashimwe. Ariko yari afise agakiza kagize. Abadamu baragira agakiza kagize kimbitse. Ndavuze kugira ngo ntibagwa bumva ngo n'umugabo Simeyoni ngo gakiza nakabagabo kimbitse. Yesu nashimwe. Hanyuma rero umugabo acarapfa. Bibiliya ntivuga byose ko muri yari afise n'abana, aca umupfakazi. Mugabo rero ntiyaciye aheba Imana. Hari uwo cagira atariko gamana by'ukuri. Nduba basi barabibwira hakiri kare sindinde niyagaje. Byari bikwere. Katimbitse bayi yacagira ati ibintu by'agakiza bayi. Ariko Bibiliya ivuga ngo yama mu rusengero asenga, ashimira Imana, yinginga, ndetse no kwisonzesha akagira ate akisonzesha ngo akaguma abwira ubutumwa bwiza abandi baroreye gucungurwa kwa Bisirayeli. Yesu nashimwe. Maze Yesu aje ngo acaza asanga aruko, amusanga aho nyene. Imana izigusange mu rusengero, Imana izigusange mu ishenge, Imana igisange gusigisenga, Imana igisange ugisoma ijambo ry'Imana, Imana igisange ucifata umwanya ukisonzesha. Yesu natugire neza. Imana iguha agakiza kagize kimbitse. Erega mu Kirundi umuntu agiye kubaka, umukobwa bacu bamubwira ngo nguragira gute? Nguragira gute? Naratibagira. Cyari bacu mu bitoki natibagira. Nguragira iki? Ego ngira biva mu karere. Kenshi baca bamubwira ngo guraba amakara ngo ntubiki urubeya. Urubeya urabona hajya guca hejuru rw'irugamba, ariko amakara amakara uraba amakara. Yesu natugire neza. Kimbitse. Mine bangahe bamaze kubona ikintu bita ikivumbi. Yesu waheza
shambura ko mutamu kimbitse. Yesu natugire neza. Reka dusome undi muntu umwe, dusome hariya turabe Paulo nawe hariya Baroma 8, Baroma 8 hariya murongo wa 35. Abaroma 8:35 ndetse turashika kuri 39. Dusome mu izina rya Yesu. Mwahabonye urupapuro rw'178. Avuga ngo ninde azodutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbega n'amarushwa canke n'ibyaha canke n'uguhamwa canke n'inzara canke no kwambara ubusa canke no kuba mwirinde canke n'ingota, kuko handitswe ngo twirirwa twicwa bakuduhora, twagereranijwe n'intama z'imbaga. Ariko muri ivyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze, kuko menye neza ntabikekeranya yuko naho rwoba urupfu canke ubugingo canke abamarayika canke abaganza canke ibiriho canke ibizoba canke abafise ubushobozi canke uburebure bw'igihagararo canke uburebure bw'amajepfo canke ikindi caremwe cose atagishobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu. Yesu mwami wacu, mwami Yesu natugirire neza. Amen. Ni ijambo ry'Imana. Uyu mukozi w'Imana Paulo yari afise agakiza kagize gute? Kimbitse. Kandi biravye ingene umuntu yakiriye, murazi ingene yahuye na Kristo, murazi ingeso ziwe za kera, niko yakunda kuvuga ngo murazi ingeso zanje za kera, ko yari umuntu w'amanyama, umuntu yishima, umuntu w'umwicanyi. N'igihe Yesu bahura yari agiye kubica hariya i Siriya. Yesu nadufashe cyane i Damasiko. Hanyuma rero ngo ariko arapfuhagira, hanyuma acahura na Yesu, abona umuco wakavuye mu ijuru, yumva n'ijwi rimuhamagara ngo Sawuli, Sawuli. Yari akitwa Sawuli. Mbega umpigirike, acara bataturinde gamwana, ati ni jewe Yesu uri kurahiye. Yesu natugire neza. Acara ngo ati muri muzamba yatumye ubwenge singereda, aca n'ubuhumarahuma ngo aca ryama hasi. Yesu nadufashe cyane. Hange rero harya hasi nibaza Yesu baravuganye neza. Yesu natugire neza. Hanyuma rero aca aramubwira ngo mbone ikiga mwami, aramubwira ngo shishikara nzokubwira icyo uzokora. Haleluya. Aca arakizwa. Aje rero biravuganye n'umuntu yagize yahuye na Yesu, ingene yakiriye intahe nini. Yesu natugire neza. Icyo bavuganye na Yesu kandi icyo mwavuganye na Yesu zo ukigumye mu mutima. Amen. Yesu natugire neza. Uzo ukigumye, Dawidi yavuze kandi niko baturindiye hano, we nabitse ijambo ryawe mu mutima wanjye ngo kugira ngo singire gute noye kugucumura. Dawidi nawe hajya afise akantu kimbitse. Yesu natufashe cyane, kimbitse rwose. Uyu rero Paulo yabiciye abitwara uko nyene. Murazi ahari gihanda avuga ngo Dema yarangaye na Keresikeni n'abandi bigira hariya hirya no hino, ariko wewe kwera afise agakiza kagize gute? Kimbitse. Yarasigaye ashishikara igikorwa. Umuntu afise agakiza kimbitse niwe azohagarara igikorwa, niwe azoshishikara igikorwa, naho hoca n'ibiki, naho b'intambara zo mu gikorwa. Umuntu afise agakiza kimbitse uwo azoshishikara. Uwo Yesu avuga ngo hariho umuntu uzoza agasanga akora kwako, uwo Yesu azorindaza ko hari ibanga abize mu mutima.
Imana nidufashe cyane. Urera cyaravuga ati mbega niki kizodutandukanye mu mutima ati niki cyo ntandukanye n'urukundo rw'Imana by'ukuri rubonekwa muri Kristo Yesu. Hano yavuze ibintu byinshi ariko mu mpera cyavuga ngo niho nkimenya yuko atakintu na kimwe kiba. Haleluya. Abantu bavuze ati kavuga uko nyine yuko atakintu na kimwe kibaho coshobora kundandukanya n'urukundo rw'Imana rubonerwa muri Kristo Yesu. Yesu nashimye. Mbega mwumva ko gakiza twogasengera. Yesu natugirire neza. None wewe wumvise wumva mu mutima agakiza kawe kameze gute? Wumva tutosaba inkomezi. Yesu atugirire neza. Reka dusome hano ubundi umwe hariya muri Rusi. Turabe Rusi igice cya mbere. Rusi igice cya mbere murongo wa 15. Mwahabonye? Dusome duhere kuri 15. Reka duhere kuri 14. Turagira ku murongo wa 18. Aravuga ngo barongera baraturikisha bararira. Urupa agumbira inabukwe ariko Rusi we amuguma kwa karamata. Naomi aravuga ati raba mugenza wasubiye mu biwabo no ku Mana yawe. Nawe subirayo ukurikire mugenza wawe. Rusi aramwishura ati reka kunginginga kuguheba no gusubira inyuma ngo noye kugukurikira, kuko aho uzoja ariho nzoja, kandi aho uzorara ni ariho nzorara. Ihanga ryanyu niryo rizoba ihanga ryacu, Imana yawe nizoba Imana yanje. Aho uzogwa niho nzoba bahampana. Uhoraho arakabimpanira kandi birushirije. Ninagira izontandukanya nawe atari urupfu, ariko tweho ahubwo urupfu cyatwegereza Yesu bose ko yararurogoye. 18 havuga ngo Naomi abonye yuko amaramaje kujana nawe acagirate acarahora. Mwami Yesu natugirire neza. Bari bakazana ba Naomi, hari rero kandi bakukunda, ariko rero urukundo umwe yarafise urukundo rwimbitse, urundi yarafise urukundo rwanyu uruhehe. Yesu natugirire neza. Rube rwimbitse rushika kure kandi rumwe ruguma. Yesu natugirire neza. Hanyuma rero arababwira Naomi inabukwe, arabwira ati rero murabona ko ingene byagenze, ko yari yabuze umugabo abura n'abahungu biwe asigarana n'abakazana. Ati none rero ngiye gusubira hariya Betelehemu kubera numvise ko noneho irya zabonetse. None rero namwe mwongere mwubake ingo, hanyuma rero mumererwe neza. Nanjye rero mwagiriye neza n'abahisi, nukuri Imana ibahezagire. None rero ndagiye mwe musigare. Hanyuma rero baca barababara, tubonye ngo baca baramugumbira bararira. Yesu natugirire neza. Kandi umuntu arira wo tutarangu yakunda kwera. Igihe babonye Yesu arize hariya kwa Lazaro batababwe ngo uherabe ingene yamukunda.
Yesu natugirire neza, ariko tugomba urukundo rugize gute, rwimbitse rwose. Umuntu agomba kumva Yesu rwose. Ari umuririmbyi afise urukundo rwimbitse, aca aravuga ngo ntawe nigeze kugukunda nk'ubu. Aca avuga naho nzoba ndiko ndapfa, nzokubwira nti ntawe nigeze gukunda nk'ubu. Naho nzoba maze gushika mu ijuru, ngo nicaye kuri ya mbere turiko turaganira na Yesu, nzomubwira nti Yesu ntawe nigeze kugukunda nk'ubu. Haleluya. Ako n'agakiza kagize gute, kimbitse. Yesu atugirire neza, agakiza kimbitse. Kandi abafise agakiza kimbitse bazobana kandi bazobana na Yesu. Yesu ashimwe. Urusi rero inabo murakubwira turabona na mwene wanyu, urabona arasubiye inyuma. None rero mukurikire n'amahoro kuri nta kibazo, ntiwonyigura. Ngiye guca mu bihe bigumye, wewe uracyari muto, genda shaje, ntiwigire n'ukuri n'amahoro. Ariko aramubwira ngo reka kunyingingira kugira kuguheba. Ngaho yavuze ngo igihugu cyawe nicyo kizoba igihugu cyanjye, Imana yawe nizo Imana yawe. Aho uzorara nanjye niho nzorara, aho uzova nanjye niho nzova. Bahamba Imana irakabimpanira ndetse birujije. Niyo natandukana nawe, ntatandukanijwe nawe n'urupfu. Imana itubarire gutandukana na Yesu. Yesu natugire neza. Petero niwe yaciye ngo mbega ntitwokuvaho ngo tukajya he, fata ahantu. Burya Petero nawe nyine afise agakiza kagize kimbitse kabisa. Yesu natugire neza. Reka dusome hariya guharura ahanshako sinadize kwinjira rwose amajambo yazi ngene byagenze gushika ni Betelehemu. Dusome hariya guharura, dusubire guharura igice cya 27. Guharura 27 turasoma ujya murongo wa 20 gusa. Guharura 27 murongo wa 20. Reka duhere ku murongo wa 18. Turaga mu gihe 20 ariko duhere ku 18. Haravuga ngo Uhoraho yishura Mose ati jana Yosuwa mwene Nuni umuntu ari mu mpemu, umurambike kw'ibiganza, umuhagarike imbere ya Eleyazari umuherezi n'imbere y'ishengero ryose, umushikirize igikorwa imbere yabo. Kandi ugire gute, umukebere ku cyubahiro cyawe, kugira ngo ishengero ryose rya Isirayeli rihore rigira gute, rimwumvira. Yesu nashimwe. Niri jambo ego, umukebere ku cyubahiro cyawe. Yesu natugire neza. Ego rega mwebwe ahatwara abakebeye. Yesu nashimwe. Ahatwara abakebeye, ariko natwe ni Yesu yadukebeye. Aho Yesu yaragukebeye akantu. Yesu natugire neza, akantu k'icyubahiro. Yesu yaragukebeye akantu k'iki. Nibundi yaciye ngo murabe ko turi abana b'Imana. Ngo kandi niko biri. Yesu natugire neza. Kandi niko turi, hariya kandi Yesu yadukebeye. Haleluya. Nyandi niko turi, uko tuzomera ntikuragira, ntikurahishu. Icyo tuzi
uko Yesu azoza niko tuzoza, kuko tuzomuraba ukwana. Umuntu wese muziga kwibyagira gute ariyeza, kuko nawe areke ari wera. Ari akantu Yesu yagukebeka. Yesu nashimye. Kugira ngo Abisirayeli bazokubagira hati bamwuba. Abakozi b'Imana umunsi umwe bo guhamagara batipfukama hajya bagaca bagukebera akantu. Ishengero ryose ryogira hati kubera akantu agukebera. Yesu nadufashe cyane. Nabo umuntu agukebera akantu ngako gosha ugaca umukenge. Yesu natugire neza. Gocha ukamukenge. Erega agukebera akantu ni gatoyi kuri ni gatoyi. Haya karimu nakasigara. None Yesu yari kuyoruta mose. Yesu natugire neza. Akantu umukebere gatoye kucubahiro cawe. Rero aba bantu bafise akantu Yesu yabakebeye. Aba bantu nukuri bazoshika mwijuru. Aba bantu niyo bagumye ko kantu bati hari akantu Yesu yamba. Aba bafise akantu uzukabike. Harya Dawidi yavuga ngo nabizi. Nabizi cyane mu mutima wawe. Haleluya. Amen. Hajya hari ikintu Yesu yamubwiye. Yumvise Simeyoni ko yaciye akagugu. Ati hari ikintu mpembe yavuze naho saza ndabizi. Hari ikintu Yesu yavuze. Urero ni Yosuwa. Kandi aka kantu yamukebeye karamuzigama. Muribuka ko bahagurutse muri Egiputa Abisirayeli ari bantu bishwe 600. Sinzi ko bari 1000 cyangwa ko bari 600. Ko yari imiryango 600 sinabyiruka ariko biranditse ngaha muri Bibiliya. Byari 600. Ariko muri abo bose bahagurutse bava muri Egiputa. Bibiri tubwira ngo hari ishitse y'abantu bangana. Yosuwa nani kubera kakana. Yesu nadufashe cyane. Urakwiye ko ufise akantu. Agakiza kawe gashinze neza kujambo ry'Imana. Ikintu Yesu yakubwiye uzuki wamucira. Kandi Yesu avuze aravuze. Icavuze twumvise ko togishitse. Yesu natugire neza. Ako karamuzigama. Benda Kalebu nawe nyene urazi yavuga ngo muribuka ngo hahahande ngo Mose hari ikintu yagize ngo hari ikintu yatuvuzeko. Yesu natugire neza. Ngo yavuze ko azompa Heburoni. Ngo nari mfise imyaka 40 nari mfise 85. Yesu nashimye. Ico kintu rero Mose yavuze cyaramuzigama. Yaciye ashingwa neza kuri iryo jambo. Ararigumya. Mana hari ikintu yavuze. Hari ijambo Imana yakuvuze. Naho hozisegenya. Naho byohuhuta. Wowe wigumire kuri iki Imana yakubwiye. Zimena tizizopfa. Araho Satani ataka gutera ubwoba tukuterapfuye. Ariko muri Zaburi 118:17 ndabona yeriko bati Yesu zopfa rero. Nzobaho. Haleluya. Kubera Imana yavuze ko tuzoba. Sinzopfa, nzobaho namamaze ibikorwa by'Uhoraho. Muri ibyo yavuze ngo niyo naheza ibyo ndamukorera mwiza. Bazonyemera kugira ati kujya kwijuru. Yesu nadufashe cyane. Kana tugire neza. Daimoni basubire kuguhenda ngo urapfa. Ngo bazokuro. Oya. Mana nidufashe cyane. None abarozi barusha ubushobozi Yesu.
niba bamurusha ubushobozi baramuroga turara. Yesu nadufashe cyane. Bararoga Yesu ntazosubire kuvuga. Imana idufashe kandi tugire neza. Ego ni ijambo ry'Imana twovuga uyundi muntu yitwa Naboti duce turangiza. Naboti bazi ngo yari afise itongo, kandi iryo tongo ryari itongo yakebewe n'abasokuruza. Ariko Naboti yagira ati nopfumamo, bakumva napfuye hako bumva ngo naka yarakoze ibyaha. Ntabwo umukirisi ngo yari yitwe, bakumva message ngo naka yarasamba, bakumva message ngo naka bashobora kubapfuma kwera. Nofuma numva communique bati yapfuye, mugabo yapfuye neza, yapfuye nk'umugabo. Yesu natugire neza. Umuntu agize agakiza kimbitse niho mukangisha urupfu, niho mukangisha ikintu nake. Nawe avuga ngo niho nkimenya yuko ata kintu na kimwe kizodutandukanya n'urukundo rw'Imana. Ahabu ngo acataha babaye kubera Naboti yamwimye uruzabibu rwiwe. Umugore wiwe ndeye yarigeze be ati mbega ati n'ukurya nyamunezero. None se wowe umwana ntanga bufise, wewe sinyahamwereke ngo acagenda kwa bana bote, ngo acarondera abantu ngo bazi kugira hano, ngo bazi bakaruhariwe kubesha, ngo bacaraza ati muvuge ko yagize ibintu. Hanyuma rero tumutera amabuye yapfe, hanyuma uruzabibu turushikire. Yesu natugirire neza. Ego wofumiti nopfuma. Ego Yesu natugirire neza. Tuyako muri byawe ngo rijyaje namba napfuye. Yesu natugirire neza. Nako gakiza kagize gute kimbitse. Turagomba dusenga Imana. Abumvise ijambo ry'Imana umwami Yesu abaheza. Hajya n'aba Daniel bari benshi, igihe cy'aba Daniel bari benshi, mugaba benshi abafise agakiza katimbitse baciye bafukamira kiriya kintu. Ariko abafise agakiza kimbitse baremeye gutagwa no mu mubiri, baremeye kujya mu ndahano. Ariko Yesu yabanye nawe. Yesu azobana namwe kandi azobahezagira. Tugomba dusenga Imana. Abumvise ijambo ry'Imana umwami Yesu abahezagira. Yego ndumva ati nukuri jewe ndumva karanyiganyiga prema. Ndumva ati jewe nukuri ndumva kari superficiel. Nikibitse gose bigashinze gose. Muri njye yavuze ngo shingwe muri urwo rutare. Shingwe gose ndahana hose ngo nimusenge. Ubundi yaciye aririmba indirimbo aravuga ngo ambari bigwanishwa Imana mbari bigwanishwa, Imana mbari bigwanishwa, Imana imbere birakomeye. Ambara mbari bigwanishwa, Imana mbari bigwanishwa, Imana mbari bigwanishwa, Imana imbere birakomeye.